Murakoze kuri tuno tubazo kubera ko babajije ku bintu binini cyane, nshimye kuza kwishura igice kimwe, nishure kuri aba babajije ku bijanye na Congo, hanyuma ibijanye n'amagara y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ivyo munaze kubigarukako kumbure ku bindi bibazo. Oscar n'uyu wundi atashimye kwivuga izina, bagize bati wa mbere yavuze ati mbega hari amakuru, hari amatohoza noba narakoze ku bijanye n'iyo ntambara iri muri Congo, agira ko ambaza ati mbega none amakuru turaba twumva y'abasirikare bapfuye nkanje mpora nshira ahabona, ni igiki cotwemeza ko ayo makuru ari ay'ukuri? Hanyuma ubwa gatatu abaza yuko Uburundi bwari bukwiye kwisuka mu bijanye n'iyo ntambara. Uyu wundi nawe wa nyuma agira ko nawe agira ati mbega mu bariko baragwana muri Congo jewe noba mpagaze he? Ngo iyo asomye inyandiko zanje ngo abona umengo ngwanya leta ya Congo. Uko niko ibibazo ndavyumvise. Reka ngerageze kwishura muri rusangi uko ndavyumva, kuko no kuri ivyo ni ibice vyinshi. Hari igice kimwe kijanye n'iyo ntambara yo nyene, ibiriko biyiberamwo, igituma iriho, ari naho umwe aca ambaza ati mbega hari uwufise ukuri muri abo babiri, mbega jewe mpagaze he? Hakaba n'igice kigira kabiri gisa n'icerekeye abasirikare b'abarundi bagwayo ko ari vyo canke bitari vyo. Ku gice ca mbere sinza kuvuga ngo ndi umuhinga, ntabwo ndi umuhinga ngo yatohoje ibijanye n'intambara yo muri Congo. Ndakurikirana ibiba hirya no hino mu bihugu bitandukanye, nkumviriza amakuru, muri ico gihe ndashobora kuvuga ivyo maze kumva, ariko sinshobora gusubirira bene ibibazo. Iyo ahantu burya hari ikibazo, iyo ahantu hari injyane, mu Burundi twarabibonye, twaciye mu njyane nyinshi, birasaba kwumviriza impande zose, hanyuma izo mpande zose ukaziha akaryo ko kuvugana. Buriya bene ikibazo nibo bonyene bashoboye no kugitorera umuti. Niko nabibonye, haba mu migenderanire y'ibihugu, haba no mu migenderanire y'abantu. Buriya iyo ahantu hari amatati, inzira nziza nuko abari mu matati batinda bakicarana bakavugana, hanyuma bo nyene bakavugana umuti babona ubereye ikibazo baba bafise. Kenshi rero intambara mu kuza zizanwa nuko hariho uruhande ruba rubona ko umengo rwo rurakomeye, rukanka kuganira n'urundi ruhande ruba rukengera. Mbere bikanaja no ku rugero aho abantu banka ko amatati yo nyene ahari avugwa. Ivyo rero ni ikibazo gikomeye, haba mu bantu ugiye hagati y'umugabo n'umugore, uragenda umwe akakubwira ati je nta kibazo mfitaniye n'uno mugore sinzi ivyamufashe, umugore we akavuga ati hariho ikibazo nyene turakeneye abashingantahe batuja hagati. Ariko iyo hamaze kuboneka igihe abo bantu bicara hamwe bakavuga bose, hakaba uwubumviriza, akumva akatinda agatora neza aho ingorane iri, araheza akanabafasha gutora umuti, mbere ugasanga rwa rugo mu nyuma ruhagaze neza cane, rubaye urugo rukomeye. Nkuko iyo hatowe umuti mubi, ahubwo ibintu mu nyuma bica vyunyuka. Rero kuvyo numvise muri Congo jewe ni biki? Ico numvise muri Congo nuko ari injyane bwa mbere bwo ziva kera cane, ziva kuva haje abazungu mu bihugu vyacu kuducura bufuni na buhoro, birya bita colonisation. Igihugu ca Congo imbere yuko abazungu baza nticabaho, cari igihugu kigizwe n'ubwami bwinshi butandukanye, kurya bari amoko menshi niko usanga hariho n'ubwami butandukanye. Vyari ibihugu rero vyinshi cane, novuga ko vyari ibihugu vyinshi biri muri ako karere ubu kitwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tugiye ku ruhande rw'ahari ibibazo vya M23, nuko hariho ubwami bunini
bwitwa ubwami bw'abanyarwanda, ubwami bw'igihugu cy'u Rwanda. Ico gihugu turakizi, ico ni ikibanyi cacu. Hanyuma ico gihugu aho haziye abakoroni caratakaje uduce tutari duke twaco. Hariho igice c'ico gihugu cagiye ku ruhande rwa Tanzania, hariho igice, noneho tuvuze Tanzania na twebwe abarundi turazi ko na twebwe iwacu hagiye igice ca bugufi kiragenda kirafatanywa na Tanzania, kandi cari igice cari ku Burundi. Rero nabo vyarabaye, harabaho igice c'u Rwanda cagiye kuri Tanzania, harabaye igice c'u Rwanda cagiye ku Buganda, harabaye n'igice c'u Rwanda cagiye ku ruhande rw'ico gihugu gishasha cavutse citwa Kongo. Abo bantu uko bino bihugu vyacu birimwo amoko twese turayazi, ko hariho abahutu n'abatutsi n'abatwa, mbere rimwe na rimwe hakongerako n'abaganwa. Ico si ikibazo, twese turabizi muri bino bihugu bibiri ko ariko tumeze. Ni ukuvuga ko haba mu gice cagiye kuri Tanzania hariho abahutu n'abatutsi bavuga ikinyarwanda bagiye ku ruhande rwa Tanzania. Ugiye ku Buganda hariho abahutu n'abatutsi bakuwe ku Rwanda baraja ku Buganda bavuga ikinyarwanda, ariko baja ku ruhande rw'Ubuganda baraba abanyagihugu b'Ubuganda. Ku ruhande rwa Kongo nico kimwe, hariho abanyagihugu barimwo abahutu n'abatutsi bavuga ikinyarwanda bafatanijwe n'ico gihugu gishasha citwa Kongo. Uko imyaka yagiye iragenda, hari izi ngorane zagiye ziraba mu karere kacu. Si za vuba, zirahera mu myaka ya kera, kuko nk'ikibazo c'abanyarwanda ndabona nk'amavideo usanga perezida wa Tanzania Julius Nyerere ariko arakivugako mu myaka ya kera. Murazi ko perezida Nyerere yatwaye Tanzania kuva yikukiye mu myaka za 60 gushika avuye ku butegetsi mu 85. Ico kibazo yakivuze ko kera muri iyo myaka, yerekana ko abo bitwa abanyarwanda, akerekana ko abizi ko ari abanyarwanda. Aranagira ati nimba abantu batabakeneye bakanka abanyagihugu, boca basubiza n'ubutaka bwabo, ntibirukane abanyagihugu gusa, ahubwo bajane n'ubutaka bwabo nimba bashaka kubasubiza mu Rwanda. Ico ni kibazo perezida Nyerere wa Tanzania yavugako. Imwe rero mu kintu umuntu ashobora kwibaza ni impamvu abo banyarwanda twumva bafise ingorane muri Kongo gusa, ariko ahandi hose akaba atangorane bafise. Abagiye ku ruhande rwa Tanzania barabaye abatanzania neza. Tanzania ntiyigera ivuga ngo bano bantu n'abanyarwanda ngo si abatanzania, ivyo ntibibaho. Nyerere ico yubatse yagerageje ko amoko yose y'abatanzania afatana bakaba umutanzania umwe, bakaba igihugu kimwe. Abagiye ku ruhande rw'Ubuganda nta ngorane nimwe bafise ngo bavuge ngo bano bantu n'abanyarwanda ntitubakeneye, baremewe ko ari abanyagihugu b'Ubuganda. Ariko muri Kongo hariho impari zihari, bakavuga ko abo banyagihugu batemera ko ari abanyagihugu babo. Ibi bintu cyane cyane vyagiye kubaho inyuma y'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Igihe habaye ihonyabwoko mu Rwanda, hanyuma hakabaho umuhari witwa FPR wari kuragwana na leta y'aho hantu, iratinda wa muhari urafata igihugu. Abari bakoze ihonyabwoko cyane cyane bari mu ntwaro ya Juvenal Habyarimana, nabo bateye batera bahungira muri Kongo, igice kitari gito, igihugu kisa n'icimutse kija muri Kongo. Mu nyuma hari abatari bake bahavuye bagaruka mu gihugu cyabo, abanyagihugu basanzwe taco biyagiriza cyane cyane, ariko bamwe bakoze ihonyabwoko bo ntibagarutse. Bahavuye mbere mu nyuma bakora n'imihari mishasha, imihari bavuga ko ikeneye gusenyura ubutegetsi buri mu Rwanda. Ariho dukunda kumva nk'umuhari bakunze kuvuga witwa FDLR.
ingorane bano bantu bagiye gutera muri urwo ruhande rwa Kongo yabaye ingorane nyabaki. Aba bantu bamaze kwitunganya barakomeye, harabaho uturere bifatira, sinzi ko twovyita kwifatira nuko batugabiwe, ariko hariho uduce tutari duke two muri Kongo bifatiye bo nyene baratugaba, cyane cyane nko mu gice ico cegereye u Rwanda, aho mu za Masisi n'ahandi aha twumva kenshi M23 yagiye iragwanira. B'Abanyarwanda murumva ko bavuga ko bari baje bakoze ihonyabwoko bavuye mu Rwanda, ihonyabwoko bakorera Abatutsi. Baciye baja mu gace kabamwo Abahutu n'Abatutsi, kanagwiriyemwo Abatutsi borora inka nk'iyo mu za Masisi, baca baza bazananye na wa mugera w'amacakubiri bari bavanye mu Rwanda, bawinjiza mu bakongomani bavuga ikinyarwanda baba muri ako gace. Niho bano Batutsi b'abakongomani ubuzima bwabo babona ko nabo bubangamiwe cyane, bamwe baratuzwa barahunga, bamwe batera baja mu Rwanda. Mu Rwanda hariho impunzi zitari nke mu makambi yaho z'Abatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Abo baruzuye mu makambi za Mahama n'ahandi baruzuyeyo, badashobora gusubira iwabo kubera umutekano muke uvugwa mu gace kabo. Bica rero binaba bibi cyane, haba muri ako gace nyene Abahutu bavuga ikinyarwanda nabo basanzwe ari Abakongomani. Mwumve neza, hariho Abahutu bagiye bakoze ihonyabwoko bavuye mu Rwanda abo bakora imihari nka FDLR, hakaba n'Abahutu basanzwe baba muri ka karere nk'uko twavyumvise, b'Abakongomani bavuga ikinyarwanda nabo bakora yindi mihari nk'umuhari bita Nyatura, n'umuhari w'Abakongomani ntabwo wowo ari umuhari w'Abanyarwanda. Iyo mihari yose ikoraniyemwo Abahutu itera iba imihari yigishijwe za nyigisho mbi ziyanka b'Abatutsi bava muri ako karere, mbere bo bakabita kwabo atari Abakongomani ahubwo bobo ari Abanyarwanda. Rero nk'uko twagiye tubibona, nibaza ko Abarundi bene ivyo bitadutangaza iyo tubonye abantu bakumigwa impera n'imperuka bagafata ibigwanisho nabo bakavuga bati ntidushobora kuguma twarabujijwe kuba mu gihugu cyacu, dutegerezwa guhabwa uburenganzira bwacu natwe mu gihugu tuvamwo. Twaguye umunsi mu Burundi n'umuhari CNDD-FDD vyashitse nawo ufata ibigwanisho kubera ko wavuga ko ari abanyagihugu b'Abarundi cyane cyane mu bwoko bw'Abahutu, babona ko batahawe ijambo ryabo ku ntwaro zari imbere mu Burundi. Bagira bati ntidushobora kwemera kubaho tutari abanyagihugu bakwiye mu gihugu cyacu. Jewe umbagije uti mbega uratahura ivyo bintu? Uko ntahura ingene aba-CNDD-FDD bagiye ku rugamba bavuga bati ntidushobora kubaho turi abanyagihugu menga ntibakwiye mu gihugu cyabo, niko nyene ntahura ko no mu bindi bihugu habaho abantu bafata umuheto bakavuga bati ko amareta yanse kutwumva, reka twigwanire turabe ko twogeraho amareta atwumviriza. Isi yuzuye ibintu bene ivyo vyinshi cyane ku buryo ntumva ko hari umuntu atangara iyo yumvise ko hari abantu iyo bakumiriwe bishika bagafata ibigwanisho bakaja kwigwanira. Rero mbagije ko ntahura ingene muri Kongo hariho abafashe ivyo bigwanisho, nukuri ndabitahura. Uko ntahura ko CNDD-FDD bafashe ibigwanisho, uko ntahura ko FPR bari baguriyemwo Abatutsi b'Abanyarwanda bari impunzi cyazira ko baja mu Rwanda, umunsi umwe nabo bagafata ibigwanisho kugira basubire mu gihugu cyabo, uko ntahura ingene Abaganda bafashe ibigwanisho bakatuza intwaro ya Idi Amin Dada, uko ntahura n'ahandi henshi ku isi ko hariho abantu bafashe ibigwanisho ngo bigwanire, niko ntahura ko no muri ako karere abantu bashavuye bagira bati turakeneye kuba abanyagihugu bakwiye mu gihugu cyacu. Nanjye ndaba akavideo kamwe abantu bakoze abakuru b'ibihugu mu karere bamwe bariko baravuga kuri ico kibazo ca M23. Narumvise perezida wa Kenya Ruto ariko aravuga ati twebwe twaricaranye na perezida Tshisekedi wa Kongo, turamubaza tuti mbega bajya abantu bari muri M23
n'abakongomani canke se abakongomani, aravuga ati n'abakongomani, acavuga ati muri ico gihe none ari abakongomani ni gute ico kibazo ari ikibazo c'ikindi gihugu atari ikibazo c'igihugu cawe giteza gutora umuti. Narumvise Perezida Museveni nawe nyene avuga ko Perezida Tshisekedi yabishuye uko, narumvise Perezida Kagame avuga ko Perezida Tshisekedi yamwishuye gutyo. Perezida Tshisekedi yaremera ko abo bantu ari abakongomani. Bamwe muri bo muri bajya bari muri M23 namwe numva aho bavuga ko nk'umuvugizi wabo yoba yigeze kuba ari no mugwaruka rw'umugambwe uyu munsi utwara muri Congo, umugambwe IDPS wa Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi afashe ubutegetsi yanahamagaye bajya abantu muri M23 intumwa zabo baje Kinshasa bamarayo igihe bavugana ingene hotoga umuti. Birumvikana ko rero abo bantu ari abakongomani atari abanyagihugu b'ikindi gihugu kandi bakeneye kuba mu gihugu cyabo. Abantu muri ico gihe baba ariko barasaba kuba mu gihugu cyabo. None ni kindi coba gikenewe kiretse ko bicarana na leta yabo hakaboneka umuti kuri ico kibazo. Umbajije rero aho mpagaze, je mpagaze ko nk'umubanyi mwiza wa Kongo, ababanyi bacu bo muri Kongo nk'uko twabonye no mu Burundi ingene ibibazo bitora umuti, ababanyi bacu nibicarane barondera uwubaja hagati hanyuma haboneka umuti ku bibazo bafise. Iyo abantu bavuganye umuti uraboneka. Kira noneho hasanzwe hari haranashyizweho mu karere abariko barafasha kugira ngo haboneke uwo muti. Perezida Lourenço wa Angola mu byo bita processus de Rwanda, hakaba n'iyindi bita processus de Nairobi. Ni ukuvuga ko hariho abashobora gufasha muri kino gihe kugira ngo izo mpande zibiri zicarane. Ikibazo nuko wumva iyo hageze ko buvugana kumva hariho nka leta ya Kinshasa ivuga iti jewe sinkeneye kwicarana n'abo bantu, bagahindura imvugo bakavuga ko bo boja kuvugana n'u Rwanda aho kuvugana n'abanyagihugu babo. Bageze aho bafata ibigwanisho bati ntidushobora kwemera kubandanya tuba mu makambi y'impunzi, dushaka kuza mu gihugu cacu turi abanyagihugu bakwije vyose, atari abanyagihugu baza baricwa. Rero mu ncamake n'ivyo novuga jewe nzi kuri yo ku kibazo kiri muri Kongo. Sinovuga ngo ndumuhinga nabivuze kuva mu ntango, birashoboka ko hoba hariho ivyo ntazi, ivyo nshobora kubasangiza n'ivyo. Uwo ni wambajije ati hari amatohoza wakoze ku bijanye n'iyo ntambara, kumbure nimba yashaka kumva iciyo ntambara yavuyeko. Hariho uwundi yaciye ambaza ati none Uburundi burakwiye kwisuka muri iyo ntambara. Nibaza ko ari Oscar yabivuze uko. Uburundi ntibukwiye kwisuka muri iyo ntambara. Ndamaze kumva inshuro nyinshi Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ngo iyo umubanyi atewe ngo uca ugenda kumutabara ngo ubure umuzimyamuriro. Iyo nyishu yiwe siyo. Muri no groupe muramaze kuntumira n'ubwa kabiri mvuze kuri kino kibazo, inyishu ya Ndayishimiye siyo. Iyo umubanyi atewe ntabwo ugenda kumufasha kwica abana biwe, kuko nukubanza ukaraba uti uyu mubanyi ategwa gute. Hariho abana ba Kongo batswe uburenganzira bwabo bwo kuba abakongomani, bamaze imyaka bamwe iri kuyashika kuri 40 baba mu makambi y'impunzi mu Rwanda no mu Buganda. Abo bana ba Kongo bategerezwa gusubira mu gihugu cyabo bagahabwa uburenganzira. Rero nk'igihugu c'ikibanyi twebwe ntidukwiye kuba abaja gusukamwo amavuta mu mucanwa. Dukwiye kuba abaja gufasha umubanyi kumvikana n'abana biwe hakaboneka amahoro muri ico gihugu. Uko niko numva umubanyi mwiza abameze. Niko umubanyi mwiza abameze. Wanashima ikinababaje ku vy'Uburundi bukorera muri Kongo nuko Perezida w'u Burundi yigeze gufatwa nk'umushinga ntahe. Muramwibuka Perezida Ndayishimiye mu gihe yararongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri 2023 ko yagizwe umushinga ntahe agasabwa kuba hagati y'izo mpande zibiri ziriko zirajyana muri Kongo, gushikaho mbere hanumvikanwa ko abaho inzego zo mu karere zigenda kubaja hagati. Ivyo muravyibuka mwese, niho hari ingabo z'u Burundi zagiye muri Kongo bizwi neza zigiye kuba hagati y'izo mpande zibiri.
ivyo mwese muravyibuka. Izo wari ingabo za East African Community, hari harimwo ingabo z'u Burundi, ingabo za Kenya, umenga hariho iz'Ubuganda n'ingabo za Sudani y'ubumanuko. Ivyo twese turavyibuka. Ariko ikibabaje, wa mukuru w'umuryango yagizwe umushinga ntahe, aho kuba umushinga ntahe, sinzi izina twomuha turavye ibintu yavuye akora, yaciye agenda yumvikana n'umwe mu bari mu matati, amubwira ati nyabuna reka ndaguha ingabo, izo ngabo sinzigera nemera ko ndazifise naziguhaye, kuko uzozambika imyambaro y'igisoda ca Kongo. Ako n'akamaramaza. Aca bajayo bambaye umwambaro wa Kongo, bagenda mu kinyegero, ata rwego na rumwe rw'Uburundi rubimenyeshejwe nk'uko vyategeza kugenda mu mategeko. Baja kugwana ku ruhande rwa Kongo. Niho twaza twumva guhera mu kwezi kwa11 muri 2023 hari abasirikare b'u Burundi bariko barapfira muri Kongo ku rugamba, bagapfa bambaye impuzu za Kongo. Amafoto atangura kuza, abasirikare batangura kudutabaza bati nyabuna tabara kuko twe turahoneye hano hantu, tuja ku rugamba turi kumwe n'abitwa Wazalendo, turi kumwe na FDLR, turi kumwe n'abasoda ba Kongo. Bagira komandoma kubera bavuga indimi tutumva, ntitwumve n'ivyo bariko baravuga. Twaja kurasa tukasanga twe baturungitse imbere, bo bagasigara inyuma, mu nyuma bagaturugamba bakiruka tuzi ko bari inyuma yacu, tugasanga uwo tugwana ahubwo yatuzungurutse ni bahagaze hamwe bari bakagenda batanatubwiye bati ibigwanisho bikomeye bari bafise babita ngaho. Tugasanga ibigwanisho bikomeye biriko bikoreshwa n'uwo tugwana akaturasa imbere n'inyuma, kandi twari tuzi ko inyuma twari dufise abagenzi twari kumwe. Naho twatanguye kumenyera ko abasoda b'u Burundi bariko baragwana muri Kongo hamwe na leta ya Kongo, kandi muri uwo mwanya nyene u Burundi bwari bufise ingabo zitwa ko ziri hagati ya leta na M23. Mu mico y'ikirundi sinzi umugabo ameze gutyo ngene bamwita. Urabibona ugiye kwitura umuntu w'umushinga ntahe, ukaba ufise ikibazo na mwene wanyu, mukavuga muti turagutoye nk'umushinga ntahe, ingo twumvirize utuje hagati utwumvikanishe. Ukaca usanga wa mushinga ntahe mwatoye yagiye nyabuna kurondera umwe muri mwebwe wa mwene wanyu, akaca amubaza ati mbega ufise amanoti angana gute, hanyuma jewe mbe ku ruhande rwawe, ivyo uriya avuga ivyo yateguye imburano ziwe nazipanga ndabiguhe hakiri kare, hanyuma uzoze mu rubanza ndabaje hagati, wewe ubizi ivyo aza kuvuga kandi naguteguriye n'ingene uvyishura, hanyuma dufashanye kumuhonda. Mbega uwo mushinga ntahe bacamwita gute mu Kirundi? Ntavyo nzi ntavyo mfise, ariko nibaza ko ijambo bamwita atari ijambo ry'iteka. Rero ivyo nivyo Evariste Ndayishimiye yakoze. Yahejeje kugirwa umushinga ntahe, aca agenda ku ruhande rumwe rw'abariko baragwana, yinjiramwo abo mugwanyi mu bandi kubera impera y'amafaranga, asaba ko bamugurira umusoda umwe amafaranga gushika uyu munsi atarigera avuga, n'uwo musoda we nyene atazi amafaranga yandikiwe uko angana. Akora ibintu nk'ivyo, amwambika umwambaro w'uruhande rumwe, hanyuma atanga amabanga y'urundi ruhande. Ivyo aba M23 bavuga akaba ari wabitanga. Mu nyuma noneho haba igihe basaba M23 kuva mu birindiro yari ifise, bababwira ko ari abo basirikare ba East African Community baca bahasigara, M23 irava muri ivyo birindiro. Babasoda b'Abarundi ahubwo baca bafasha abasoda ba Kongo kuca bafata vya birindiro M23 ivuyemo. Uyo muntu twomuvuga gute? Ku kibazo rero ati mbega Uburundi bwo kwivanga muri iyo ntambara, si ntambara y'iwacu. Iyo ntambara ntakipfana na twebwe, ni ntambara y'ababanyi twategeza kuja kubafasha kumvikana. Ubwo nigo ruhara rw'iwacu. Ibindi byose biriko biraberayo ni ibintu bibabaje. Uti mbega none tumenya gute amakuru atangwa ko ariyo canke atariyo? Ico sije no cishura, na confise no cishura. Iyo umuntu atanze amakuru, naho wovuga uti mbega radio y'igihugu RTNB mu Burundi yivuze amakuru, umenya gute ko ariyo canke ko atariyo?
mbega isanganiro iguhaye amakuru umenya gute ko ariyo canke ko atariyo? Mbega iradiyo y'abafaransa RFI yivuze umenya gute ko ivyo ivuze biri vyo canke bitari vyo? Iyo ivuze ibintu bikwegereye uragenda ukabihinyuza. Nimba mu basirikare twagiye turatanga amakuru ko bapfiriye kuri urwo rugamba, nimba hariho uwukwegereye ubona twavuze umutumba woba uvako, genda ubaze muri uwo muryango uti mbega bijya bintu vyavuzwe koko uyu musirikare yarapfuye? Uzuriya kutazosanga yarapfuye. Mbega mwari mubizi ko yagiye muri Kongo? Mbega yari yagiye gute? Mbega barabahaye ikiziga? Mbega bari yamenyesheje haciye mwanya ungana gute? Ubaze ayo makuru yose uca ugaruka urabe ivyo nanje nari nagenda andika ko vyoba bitandukanye n'ivyo uzokura muri uyo muryango. Kino kibazo ndibaza kiracari kinini, nsa n'ubaye ndagitarira, aho ni intango, ndibaza ko hashobora kuza ibindi nkasubira nkakigarukako. Murakoze. Ndabaramukije umwubahwa Pacifique Nazwe. Je nitwa Jean Marie, ndi mu gihugu ca Canada. Hari ijambo nagomba ndabibarize ku vyerekeye amatora. Muvuga yuko amatora atari mu muco, adateguwe neza kubera hariho impunzi ziri hanze y'igihugu. None nukubaza ikibazo ti none ko mbona abandi bariko baraza mu matora, none wewe ubujijwe n'iki kuza mu matora? Kuza mu matora y'igihugu c'u Burundi ko ndabona n'abandi bariko baraza, duhereye kuri Bajeruve Rufyikiri, usubira na Bapiyo ntavyo, hanyuma numva bari mu nzira bariko baraza, ba Leonidas bariko baraza mu gihugu c'u Burundi, n'abandi numva bariko baragenda benshi cane bavuye mu mihingo itandukanye kuza kwitegurira amatora, avuye muri Amerika, mu Bubiligi, muri Canada. Ego bariko baragenda mu Burundi kwitegurira amatora. None ga nyakubahwa we nawe ubujijwe n'iki kugenda gutegura amatora kugira ayo matora aje mu muco abantu bose bayishimire? None habuze iki kutagenda nawe muri ayo matora? Cenjo ikibazo ciwanje cari ico. Yego kuko Burundi burategura amatora, buyateguye abayitaba ntabo nyene. None umuntu yase kuza kuyitaba basi ntakunda amatora harabandanya nuko ico nico cari ikibazo canje. Namwe ndabashimiye ku kabazo mumbajije. Muti navuze yuko amatora atazoba mu muco ngo kubera ko hari abantu bari mu buhungiro. Hanyuma turanongera kuti none wewe ni kweri kudashaka gutaha ngo uje muri ayo matora, kandi abandi benshi bariko barataha ngo bayajemwo. Uratanga n'amazina, wavuze Gervase Rufyikiri, wavuze Piyo ntavyo, hanyuma wavuze Leonidas Hatungimana, uranavuga abandi bariko barava muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu yindi mihingo y'isi kugira bitabe ayo matora. Mu vyo wambajije mpere ku vyo numva bitari vyo, hari ivyo wasize mu kibazo cawe bitari vyo. Nta na hamwe nigeze mvuga ngo amatora ntazoba mu muco ngo kubera ko hariho impunzi. Mbere wanashima turafise amatora amaze kuba mu Burundi yabaye mu muco kandi igihugu cari kigifise impunzi. Amatora yo mu 1993 ngira niyo benshi bafatira ko nk'akarorero, aho Melchior Ndadaye n'umugambwe wiwe Frodebu baca bayatsinda haba ku mukuru w'igihugu no ku bashinga amateka. Ayo matora yabaye hariho abarundi bakiri mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda n'ahandi, ariko hari hanabanje n'igikorwa gikomeye imbere co kurondera ko abarundi batahuka. Hariho abatari bake muri ico kiringo bari batashe. Nari nkiri muto,
nkiri mu mashure yisumbuye, ariko ndabona muri iyo myaka haza abanyeshure bavuye nko mu Rwanda bakadusanga ku mashure tukigana. Ivyo vyariho, ariko hariho abandi bari basigaye mu buhungiro. Ni ukuvuga ko ikibazo c'ingene amatora agenda neza kidahagaze cane kuri ico co kuvuga ngo hariho impunzi canke ntiziriho. Muri 2005 naho nyene igihe CNDD-FDD itsinda amatora, nayo nyene yaremeye ko yabaye ku mugaragaro, kandi naho nyene hariho abarundi bari bakiri impunzi, naho hari hakozwe naho nyene ibikorwa vyo gutahana abarundi batari bake. Muri kino gihe dufatiye kuri ico c'impunzi gusa, ubwa mbere bwo mvuze ko atari ico nari navuze, nta n'intumbero tubona iriho uyu munsi yo kugarukana impunzi nk'uko vyaba vyabaye muri iyo myaka. Nta cizere kiriho mu gihugu uyu munsi cotuma impunzi zihunguka, nta kiriho. Nta na kimwe, haba mu gutunganya ivyatumye abantu bahunga, abantu bahunze kubera ko hari intwaro itemera abatavuga rumwe nayo ikabahama, bamwe bakicwa, bagafatwa bakanyuruzwa, bakiruka ko n'imbonerakure, bagapfungirwa ubusa. Hari benshi bahunze abariko barabirukako bagira babafate bakabasiga. Hari abagiye bafise amakuru ko bariko bararondegwa, baba baragiye. Abo basize inyuma bagafatwa bakaca babugwa irengero ryabo. Abagize Imana bagatwarwa mu mabohero, n'uyu munsi amabohero aruzuye bene izo mfungwa. Umva muri ico gihe uwahunze bimeze gutyo ntashobora kwiyumvira guhunguka acumva ababanyi biwe, abo bari basangiye umugambwe, abo bari basangiye ibikorwa babandanije guhamwa. Hari na bake bake bagiye barahunguka, mu nyuma tukabona nabo nyene baciye bahamwa bakicwa. Muri 2022 twarabahaye nk'inkuru y'uwitwa Kambayingwe wahariye mu Kirundo, yishwe nabi cane aherutse guhunguka. 2021 hariho nka Christophe Niyonzima w'Ibusoni mu Kirundo, yaraherutse guhunguka avuye mu Rwanda, uwo acaranyuruzwa abugwa irengero ryiwe. Gushika uyu munsi igisirikare ntikivuga iyo camushize. Uburero ni bwinshi, ntanze uburero bubiri, ariko ntoshobora kudondagura, twaguma tuvuga ntivyohagarara. Rero ivyotuma abantu bahunguka nta n'ibiriho, nta n'intumbero n'imwe iriho yo gutuma abantu bohunguka tubona iri mu gihugu, ngo habeho ituze, habeho ihumure, habeho guhana abakoze ivyo bintu. Nta na kimwe kiriho. Ico ni icambere, nico cambere nobivuga ko kuri ibi vyo guhunguka. Ica kabiri numvise wavuze kitari co, n'abanyapolitiki uvuga ko bariko barahunguka. Niko mu minsi iheze uwahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri yaratahutse mu gihugu. Makuru cane cane yavuzwe nuko yari agiye gushingura umuvyeyi wiwe. Ubu sinzi ko ari yakiri nuko atoba yaramaze gusubira kuvayo, amatwi asumira yoba yaravuyeyo, ariko ntavyo namubajije ngo menye ko ari uko vyoba bimeze, nohava mbesha. Ariko nk'abanyapolitike bamwe bamwe bahamwa gose, bashizweko imitahe, abo ntivyonashoboka. Nk'uvuze ngo Leonidas Hatungimana nawe ngo ari mu bariko barahunguka, vyontangaza kuko ahungutse yoca anafatwa. Leonidas Hatungimana bamusizeko umutahe mpuzamakungu, bongera bamucira urubanza ataburanye rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, bamwagiriza ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi kuwa 13 Rusama muri 2015, ataburanye, batigeze berekana n'ikintu kimwe gusa avuga bati Leonidas yarakoze iki, yarakoranye inama na naka, yarayikoreye ngaha. Nta na kimwe bigeze berekana Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza yoba yarakoze kugira amwandike koko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Umbagiye na jewe impamvu ntataha, naje nico kimwe. Turi umugwi muremure w'abantu, kumbure ntiwakurikirana ivy'Uburundi, basizwe ko imitahe mpuzamakungu ngo aho duhonyora hose badufate. Imana yarakinze, amakungu aratwumva, baramenya ko Uburundi butwagwa n'ababeshi, n'abicanyi, n'abantu bambika ibara abantu. Nta na hamwe kw'isi bigeze iyo mitahe bayifata ko ari imitahe y'ukuri. Mw'isi nta na hamwe tudashobora gutembera, kandi nta na hamwe iyo mitahe bigera bayikoresha kuko barazi ko ari intwaro y'ababeshi, abicanyi n'ababeshi. Ariko yabajewe nko mu mashirahamwe yigenga, ni nka jewe, nka Margarite Barankitse,
nka Vitale Nshimirimana, nk'umushingwamanza yitwa Dieudonné Bashirahishize, dufate nka mu bamenyeshamakuru nk'umuyobozi wa RPA Bob Rugurika, wahoze ari umuyobozi w'isanganiro Anani Yuhire, umumenyeshamakuru Gilbert Niyonkuru yahora muri RPA, hariho nka Innocent Muhozi atwara radio televiziyo Renaissance, hariho nka Patrick Mitabaro yakora mu isanganiro, hariho nk'uwari umuyobozi wa Bonesha FM Patrick Nduwimana, sino bavuga bose ngo ndabaheze, nkawe wamenyesha makuru n'abahani agateka kazina muntu basizwe ko imitahe mpuzamakungu, nabo nyene bacigwa ubwo rubanza mpejeje kubwira, urubanza ruterekana umuntu ico yakoze, batanamuhaye n'umwanya ngo aburane, batanarusomye, barudushirako batanarusomye, ntibigeze banarusoma ubwo rubanza, ariko bagasohora bakavuga ko baduciriye imanza, ibintu vy'akamaramaza, igihugu cyapfuye mu vy'amategeko. N'abagerageje kurungika abashingwamanza nibo bahatswe kuhasigara. Mu banyapolitike abandi bashize ko urwo rubanza ni nk'umushingamateka Moyizi Bucumi, yahoze ari na buramatari w'intara ya Ruyigi, akaba n'umushikiranganji, yabaye umushikiranganji muri leta ya Perezida Nkurunziza. No guhakaruriro nk'umunyapolitike Shovino Mugwengezo, umunyapolitike Yohani Minani yahoze arongoye Frodebu, ubu ari warongoye Urunani Sinarede. No guhakaruriro kandi umunyapolitike Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD, n'abandi. Abo bose abanyapolitike babasize ko izo manza batigeze baburana, babashyira ko iyo mitahe mpuzamakungu, babandika ko ibintu bitanavuga ikintu na kimwe baba barakoze. Hari n'abonzi muri abo muri kijya kiringo batari no mu Burundi, dufate nk'umuntu nka Alexis Nduhije, mu gihe c'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza gushika habeho na kude nahajya abasirikare bagerageje guhagarika Nkurunziza ngo ntabandanye yica abantu. Ivyo bintu byose vyabaye nk'umukuru wa MS datari mu Burundi, ariko nticabujije ko nawe nyene bamushira kuri urwo rutonde, bakamwandikako, bakashira ku rubanza atigeze aburana, baterekanye ikintu na kimwe yakoze, akitwa ko yagombye gutembagaza ubutegetsi. Muri ico gihe uwo muntu yotaha gute? Unyumvira uwo muntu yoshobora gutaha bigenze gute? Rero ndibaza ko wavuze udafise amakuru, ngira kumbure urayumvise, ntawe uja kwita mu mucanwa we nyene, ugize Imana ukarokoka, ukaronka aho urikinze, uraheza ukagwikinga, ukarindira ibihe, kuko ibihe navyo birahinduka bikazana izindi nyishu. Hanyuma ku kijanye rero n'amatora aba mu mwidegemvyo, amatora abo mu mwidegemvyo ni urugendo rurerure cyane, uhera bwa mbere kwitegurwa ry'amategeko agenga amatora, hakabaho gushiraho abahagarikira amatora, hakabaho guha umwidegemvyo ungana abanyapolitike bose bashaka guhiganwa, bakagira uburenganzira bungana, haba mu kuja mu menyeshamakuru, mu gukwira mu gihugu, mu kwiyamamaza. Hanyuma hakaba ibijanye n'umunsi nyezina w'amatora, ingene amatora ahagarikirwa, ingene habaho inderetsi zigenga, ingene biharurwa ku mugaragaro, ibivuye mu matora bikavugwa bije bisa nk'uko vyari bimeze nyene, hanyuma uwatsinze akamenyekana neza mu iteka, igihugu kikaba mu iteka nk'uko twabibonye muri 1993 no muri 2015. Ibyo twarabibonye ingene biba bimeze. Ariko umaze kubona ahantu atabimenyeshamakuru vyigenga birekuwe kuhaba, naba abanyeshamakuru batigenga bari mu Burundi basanzwe batigenga, hariho byinshi badashobora gukora, bakaca bavuga ngo uwuzohirahira, bakumva aravuze ivyo yabonye, ibiharuro yabonye aho yarari senita arabivuga, azoce yimba yigera. None wumva iyo ni demokarasi nyabaki? Wowe uvuze kuri muri Canada demokarasi ukaba uyibona iminsi yose. Je nama natangaye kenshi kenshi ndashavurira abarundi babaye hanze n'ababa hanze bashobora kubandanya bashyigikira amafuti kandi ukuri bakuzi. Umbwire ga wa muntu muri ico gihugu urimo ingene vyoshoboka. Aherutse gutanga imihoho umushikiranganje wa mbere wa Canada Justin Trudeau,
wibaza ingene vyoshoboka ko Justin Trudeau mu mwanya yari akihari yotunganya amatora, umugambi wiwe Parti Libéral, agatunganya amatora wenyene akikorana amategeko agenga amatora, aba conservateur n'abandi batabivuganye, we akabikora uko avyumva, hanyuma agashiraho umugwi uhagararira amatora batarimwo, ntanabashiremwo ntibabivugane, akavyikorana, hanyuma akabuza amaradiyo yo muri Canada kuvuga, akavuga ati amaradiyo atavuga ivyo jewe mvuga, jewe Trudeau ntazosubira kuvuga ku butaka bwa Canada, akavuga ko amashirahamwe yigenga atarekuriwe gutanga abazoza gucungera amatora, ahubwo ayo mashirahamwe akanayirukana akayugara, abahanira agateka ka zina muntu bo muri Canada bose ayo mashirahamwe akugarwa bakaba impunzi, hanyuma akiharurana amajwi n'urwaruka rwiwe, bagatangaza ibivuye mu majwi, bakacabwira aba conservateur ko utavyemeye araswa, apfungwa, anyuruzwa, ntibazosubire gutora irengero ryiwe. Wa muntu ico kintu coshoboka muri Canada? Boshobora kuvuga amatora atagiramwo amaradiyo yigenga, atagiramwo ibiganiro, atagiramwo deba? Abanyakanada boshobora gutora amatora yitabwa cane cane n'abaribero bonyene, aba conservateur bakaba bankira kwitaba, bakavuga ko umugambwe wa conservateur bakoze ibintu byose by'amategeko bituma uwo mugambwe udashobora kwitaba? Canke Trudeau akaba ari bavuga ko ari bagiye gutora umukuru w'aba conservateur, bati mu ba conservateur uwo nemera ko abarongoye ubu ni naka, nivyo nahisemwo, izindi nama zabo zose ndazibujije ku butaka bwose bwa Canada. Ico kintu uriko uracibaza wewe uba muri demokarasi, uriko uribaza ico kintu? Uburundi butwagwa n'abantu basheshe amaraso, abantu bemeye ko amaraso yabaseseka, bavuga ngo bagiye kugwanira demokarasi kugira ngo Burundi be demokarasi, kibe igihugu c'umwidegemvyo, kibe igihugu abarundi basohora ivyumviro vyabo bidegemvye. Ni gute abo bantu bahindutse bavuga ko badakeneye iradiyo yigenga, ko badakeneye amashirahamwe yigenga hanyuma agateka ka zina muntu, ko badashaka imigambwe ikomeye, ko umugambwe ugira kabiri mu gihugu utitoza, bakawukurako bakavuga ati unahiraye ukabashira ku maliste, nawe we liste yawe ukivaho, bakishiriraho abakora amatora, bakishiriraho amategeko yabo akumira abantu, ku buryo hariho abantu baba batagishobora kwitoza muri ico gihugu. Iyo demokarasi imeze gute? Rero abantu muba mu bihugu bene ivyo mukabona ibikwiye gukorwa ivyo ari vyo, mukabandanya mushikira amafuti, umbabarire ndagukariye, murafise namwe bw'uruhara rubi cyane mu bintu biba mu gihugu, kuko cyane numva ko nkawe wari umuntu yegereye abo batwara, wubaye umuntu abahanura neza, ukanabereka inyungu ya demokarasi y'ukuri iyo ariyo, aho kubandanya badushira mu nzira muri kahise abandi bayikoze badukwegeye icobo mu gihugu. Aho niho norangiriza, nta matora y'umwidegemvyo yitezwe mu Burundi, mu gihe hariho benshi batanarikuriwe kuzoyitaba. Namwe murakoze ku tubazo mumbajije. Tuno tubazo tubiri, bano bantu babiri babajije hano, ndaza kongeramwo n'uwundi wa gatatu yari yavuze mu ntango ntari nishuye. Hariho ibibazo nka bitatu vyose biri muri kimwe bigaruka ku bihe umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ariko aracamwo. Hakaba rero n'aka kabazo kaciye kongera ko kanyuma kajanye n'ingabo z'u Burundi muri Somalia. Mpereye kuri aka kwa Reverien Ndikuriyo, uwa mbere we nakabajije yagize ati mbega ivyandikuriyo vyandika ko kubera iki, kubera ko umuvyandika ko hari ico mupfana, hari aho muhuriye, ni kubera ko umuvyandika ko. Mugabo acarangiza ambwira ngo none woduha amakuru yiwe, novuga ko ikibazo ciwe kigoye. Mu mwanya umwe avuga ko tutakwiye kubivuga, ku wundi mwanya agasaba yuko twomufasha kuronka amakuru. Ni gihushane, yagize ikibazo kirimwo igihushane cacu. Hanyuma haraba uwundi yagize ati muri iyi minsi baratubwiye amakuru kugwaye ku rubuga rwawe barutwaye, kandi tubona hariho amakuru twari dukeneye ya Reverien Ndikuriyo ngene amerewe utahejeje ngo uduhe.
mpereye kuri ako namaze kwishura ko ivy'uko nagwaye nababwiye ko atari vyo, ivy'uko banyivye urubuga nababwiye ko atari vyo, n'imbuga zishasha muriko murabona zavutse ngira kuva hirya y'ejo nazo nyene nababwiye ko ari imbuga z'abasuma, ntabwo ari imbuga zanje. Ico kize kirava mu nzira ntigisubire kugaruka. Hanyuma n'uwa gatatu abajije ica Reverend Ndikuriyo wakibajije mu yindi mvugo yiwe agize ati hari umukuru w'igihugu yavumye abarundi, aravuga ko bamwe mu barundi bazohera nk'ifu y'imijira, ati none jeho mbona abo yita ko bari abiwe nawe nyene arimwo aribo bahavuye bafatwa n'uwo muvumo, ambaza ko nanje ariko ndabibona. Eka mpere ku makuru tumaze kumva ajanye n'iyi ngwara ya Reverien Ndikuriyo. Buriya ni ubwoko bw'inkuru ntakunda gukorako, ni ubwoko bw'inkuru ntakunda gukorako, naho nzi ari inkuru irindiriwe n'abantu benshi. Abantu bibaza ko naretse kuyandika ko kubera ko ntariko ndarandika kuri urwo rubuga, niyo nariko ndiko ndagwandika ko si kenshi mwari kubona iyo nkuru ndayivuze ko jewe. Kubera iki? Kubera ko nk'ikibazo kijanye n'amagara y'umuntu simfata cyane ko ari ikibazo c'iwacu, niko hariho abo bita les hommes publics, bene abo bantu bari imbere y'abandi, ibibazo biberekeye byose usanga umenga birerekeye igihugu cyose. Hariho nk'umuntu amagara yiwe atwerekeye, uwo nta citwazo cobaho, ni umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ni nayo mpamvu no muri dosiye atanga yitoza ategeza kwerekana ko akomeye, ko afise amagara meza, n'abaganga bagasubira bagapima. Kubera amabanga yiwe asaba ko kira mwanya tuba dufise icizere ko ibibazo vy'igihugu bifise uriko arabikurikirana. Amabanga yiwe asaba ko tuguma tuzi ko umukuru w'igihugu agifise, ndakivuge mu gifaransa ngo toutes les facultés intellectuelles et physique, ni ukuvuga ko agifise ubushobozi bwose bwabo bwo mu mutwe bwabo bw'umubiri bwo gushobora kurongora igihugu, bwo kuba ajejwe ivyacu twese, kuko abaye adakomeye neza nko mu mutwe ashobora gukora ibikwega ibara kuri twese mu gihe tuba tutabimenye ko adakomeye neza. Rero amagara y'umukuru w'igihugu ntahishwa mu bisanzwe, naho ariyo ya mbere nyene ahishwa, ubundi ntahishwa ivyiwe biba bitwerekeye. Mugabo iyo bigeze ku bandi bantu, kumbura umushikiranganji wa mbere aregereye umukuru w'igihugu, kumbura aho bikiri mu bantu bajejwe rwose ibyacu twese, ku buryo amagara yabo abatwerekeye. Bigeze ku bandi hariho igitera gihinduka, umukuru w'umugambwe naho ari umugambwe uri ku butegetsi, ntabwo ari ikibazo kitwerekeye twese. Niyo mpamvu jewe ntohitamwo kuvyandika ko cyane ibijyanye n'amagara ya Ndikuriyo. Bwa mbere bwo n'umuvyeyi, abana bagwaje se ntibagwaje umukuru w'umugambwe, bagwaje se, umukenyezi wiwe amugwaje agwaje umugabo ntagwaje umukuru w'umugambwe. Hari amajambo rero usanga tuvuga, usanga dukoresha, rimwe rimwe ugasanga twanibagiye turiko turacumita abo bajyango. Umwe wese avyishize ko akiyumvira umuvyeyi wiwe cyangwa umugabo wiwe mu bitaro, abantu bose babaza ko mbega ntikaraca, mbega umwe akandika ati ageze ku kanyuma, ati ndaronse amakuru ati ubuhoho biraheze, uwundi ati yamaze gucikana. Si ubwoko bw'amakuru nibaza ko aryoshe ku muntu n'umwe bariko bavuga umuntu wiwe, kiretse nkaho nariko ndavuga nko ku mukuru w'igihugu. Ku bandi jewe sinokwipfuza ko uwanje bamugira kw'ivyo, sinokwipfuza ko na jewe nyene abanje bokumva umuntu wese ariko arabaza ngo mbega yacikanye canke ntaracikana. Nibaza ko umwe wese avyishize ko hariho aho yosanga aza kugarukira. Ari nayo mpamvu mu vyo nza kuvuga ku makuru mfise, niko ndayafise kandi menshi cyane, ariko mu byo nza kuvuga ndafise aho nza kugeguza, ndafise aho nza kugarukira, ntaza gushobora kurenza. Ico muze kukimbabarira ko buriya iyo abantu barezwe hariho imvugo zabo, iyo abantu hariho abantu twareze ukuntu butuma hariho uko tuvuga, hakaba n'abandi birekuye bashobora kuvuga nabo uko bavyumva.
kumbure nakora ijambo ribi navuze ku abarezwe n'abandi baba bararezwe, kumbure ntituregwa kumwe, hariho rero abavuga bati ibintu byose biravugwa, n'abandi bagira bati imvugo irafise kugira aho igarukira. Kumbure Reverien Ndikuriye igituma abantu banitwararitse cyane ivyiwe nuko nawe ivyamuranze harimwo iyo mvugo irekuye cyane, iyo mvugo itagira imbabarira amatwi, imvugo ivuga urupfu nk'uko womengo abantu bariko bavuga umupira w'amaguru, imvugo umenga urupfu uraruha abandi ataco bigutwaye, gusaba umutwe w'umuntu, imvugo niyo bakubajije ikibazo cerekeye uwundi, nibuka mu ntandwi zitatu zirahera ariko atubwira bamuhajije ikibazo ca bunyoni n'ingaruka cogira wiyishuye ati mbega gupfa hoho ntiyopfa apfuye hari umuhero w'isi woba ushitse, ukumva ingene vyoroshe kuvuga urupfu rw'uwundi muntu, ariko ntitukwiye natwe kumera nkawe, ngo nuko yavuga gutyo ngo natwe tuce twigana bene izo mvugo, niyo mvugo yiwe, ariko twebwe nibaza ko dukwiye kubaho twubaha ubuzima bw'umuntu, ku buryo hariho aho dukwiye kwigengesera mu mvugo ziba ziriko zirakoreshwa. Je mu vyo nagiriza ubutegetsi buhari uyu munsi, mu vyo batwivye, mu vyo batwimye, hariho ubuntu n'urupfasoni bw'umurundi batwatse, dusigara dufise abategetsi bavuga imvugo y'ibipfamutima, imvugo niko basokuru bavuga, usanga umuntu yavuga gutyo bacamwita ngo ni igipfamutima, kuko ubundi basokuru naho umuntu yaba ari uwo banka, naho yaba ari umuntu babona yari akwiye kugenda, bariko barabivuga wasanga bakoresha imvugo ibabarira amatwi, urupfu ugasanga barurondeye ingene baruha ayandi majambo, kuvuga ngo yapfuye bakavuga ko yashengeye, bakavuga ko yaryamiye ukuboko kw'abagabo, bakavuga ko reka nyene murabizi ko imvugo ari nyinshi ku buryo urupfu kurudomako atari ibintu bakoresha cane basokuru bacu. Ni nk'ivyo uyundi atubwiye ati kumva umukuru w'igihugu yubahutse akavuga ko avumye igihugu ciwe, erega uri umukuru w'igihugu ukavuma igice c'abanyagihugu bawe, bisa n'umuvyeyi yohaguruka akavuma igice c'uruvyaro rwiwe. Buriya tube turareka kuvuga ngo uwo muvumo woba uriko urafata abo bari bari kumwe, muze kuntahura ndi umuntu mu vyo kwemera, mu vy'Imana mfise ico nemera, ndemera ko uwuri hejuru y'abandi, cane cane nk'abo baba bahawe amabanga akomeye cane, iyo uri serugo, iyo uri hejuru ku gihugu cose, hariho amajambo wigengesera, kirazira kuvuma umwana wawe ngo ni kubera ushavuye ukaca uvuga amajambo ngo ntaco uzovamwo, ntuzogira gute, uramuvuma bikagufata kandi uwundi munsi ukababara ari wewe wamuvumye usanze ivyo wavuze vyaramubayeko. Rero n'umukuru w'igihugu yiha kuvuma igice c'igihugu ngo nuko batahuje ivyumviro, ngo nuko bamubwiye ko ikiringo ciwe gihonyoye ibwirizwa shingiro akaba n'abarenganije, akaca yiha kubavuma agashirako n'amajambo y'Imana, buriya mu kuvuma abavumye igihugu, burya bavumye nabo bari kumwe. Umuvyeyi yavumye uruvyaro abavumye n'abarya bandi yibaza ngo arakunda nabo nyene aba yabavumye. Rero uwo mukuru w'igihugu yubahutse gukoresha ayo majambo, uwo muvumo tukwiye kuwiyambura twese, tukwiye kuwiyambura. Burya yaravumye igihugu, yaravumye igihugu muri birya bintu yavuze, yarahamagaye impfu zidasiguritse mu gihugu ciwe, ntikwabaye noneho kuzihamagara gusa murazi iyo ntwaro yiwe ivyo yakoze n'iyimukurikiye ivyo ibandanya ikora, ivyo vyo kunyitsa abantu, vyo kwica abantu, umenga nta kibaye. Ibi ni ibintu abantu bafise ukwemera bakwiye gukorerako rwose kugira ngo iyo mpwemu y'urupfu, iyo mpwemu y'ubwicanyi, iyo mpwemu y'ikibi, y'urwanko rurengeje ishobora kuneshwa mu gihugu, mu gihe yavuzwe n'abatwara igihugu, birahambaye rwose ko tuyibomora ikavaho. Kandi rero si umuvumo wo kuraba gusa, n'abandi b'imbere hari abandi batwara wasanga nabo nyene bavuma batavuze ngo turavumye, mugabo amajambo bakoresheje ugasanga yari amajambo mabi, bariko bayita abarundi bitwa ko bajejwe. Ni umva aho mumbarire ko mpereye kuri ako gace, ngira tutakwiye kutamenyera vyose ko ari bisanzwe. Ndibaza ko dukwiye rimwe na rimwe
kuza kubahuka tukavuga tuti iki kintu ntikikwiye kumenyerwa mu gihugu, ntiturere abana tubabwira ko kuvuga urupfu rw'uwundi ari ikintu gisanzwe, gushinyagura umuntu agwaye, kuvuga ko kumuharurira iminsi gusa ngo mbega asigaje iminota ingahe. Abana bacu sivyo tukwiye kubabwira, hariho ubuntu tukwiye kubaha. Iyo mvugo iri mu violence, iyo mvugo yacu iri violent irakwiye kugabanuka, kuko bihera mu mvugo bikaja mu ngiro. Rero muti amakuru azwi gushika ubu, ngoma nzi cane cane kuyazwi na bose, hari bimwe bimwe muza kumbabarira. Ayazwi na bose nuko vy'ukuri umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mu misi iheze ngo yiyumvise ameze nabi, ngo imbere yuko haba ajya amasengesho baheruka gutunganya mu ndwi iheze i Ngozi. Murazi ko nk'irya nyuma yabonetse ariko aravuga ijambo ni tariki 19 z'uku kwezi kwa mbere, yari muri Tanzania mu nama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu CCM, Chama cha Mapinduzi, umugambwe uri kuranatora uzobaserukira amatora y'umukuru w'igihugu yimirije, Perezida Suluhu Hassan Samia. Ico gihe yaragiye yaravuze ijambo, ariko abamwegereye baravuga ko ico gihe yavyumva ko agwaye naho yabigenderako. Hanyuma arataha mu gihugu, niko gutegura ry'amasengesho yabo bakora uko umwaka uheze mu mugambwe. Araja i Ngozi, bakavuga bati naho i Ngozi yagiye avyumva ko agwaye, mugabo akagira ati reka nze nipimishe duhejeje aya masengesho akihagararako. Ariko rero mw'ihoteli aho yari ngaho i Ngozi bavuga ko ariho vyankiye gose, atangura kubira ngo icuya cinshi. Hanyuma baravuga ko bibagije ko ari zimwe mu ngwara yoba asanganywe nka diabete na hypertension, ariko ivyo bagerageje byose babona ibintu bibandanije biba nabi. Habamwe ibibazo ngo bijanye no guhema, ngo baramujana mu bitaro bita Tanganyika Care i Bujumbura, nabo basangana ikibazo kibarengeye gose. Niho haca hamagarwa indege havuye imujana mu gihugu ca Kenya. Makuru mfise nuko mu muryango batari bashaka baja muri Kenya, boba bagira bati yopfuma aja muri Afrika y'Epfo canke nk'i Dubai. Hanyuma ariko mu biro vy'umukuru w'igihugu bo bamaze gutegura ko aja muri Kenya, bahamagaye indege itwara abagwaye yo muri Kenya, iraza iramutora iramujana. Rero muri Kenya makuru mfise nuko yagwariye mu bitaro bita Aga Khan, kandi ko kuva hashika ko yahashize ameze nabi cane, afise ivyo bibazo nyene vyo guhema ku rugero rukomeye, akorora cane yarushe gose. Hanyuma baramufasha ibijanye no guhema, bakavuga ko kuva ico gihe cose atarigera asubira kugarura ubwenge. Bamwe bagira bati ari muri koma, abandi imvugo ziba ziri kwinshi, abandi bati ahubwo n'abaganga bamushize aho muri koma kugira ngo bashobore kuvura ya mahaha areke gukora, barabe ingene bayavura babandanye ivyo vyo guhemera mu vyuma bimufasha guhema. Umva aho sindi umuganga, sinshobora kuvuga ngo ikirico niki kitarico niki, mugabo ico mfise neza kubera amakuru y'abamwegereye, amasoko mfise nuko muri iyo misi yose kuva afatirwa i Ngozi hanyuma akaba izo ngingo zo kumutwara hanze, nuko atarigera asubira kurabuka. Ico nico mfise. Amakuru ya nyuma mfise nuko kandi baraye bamunguruje, bamukuye mu gihugu ca Kenya aho yarari mu bitaro bijya bita Aga Khan, baheza bamungururiza i Dubai muri Aziya. Ayo niyo makuru mfise ku bijanye n'iyo ngwara. Ngira nta kindi kinini umuntu yokivuga ko umuntu wese aragwara, abategetsi bahambaye, haba umunyagihugu mutoyi wa nyuma, umuntu wese arashobora kugwara ingwara, ntawe idashobora gushikako. Ariko ahantu hari ikibazo, ngira hasa nza gusa n'uyu muntu yaciye abaza
uyu nyene yavuze we yavyise umuvumo. Ahantu jewe numva ngize ikibazo ni ikibazo kijanye n'ibi bintu biba muri uwo mugambi uri ku butegetsi, aho abantu mu bihe bikomeye vya politike bagenda bafatwa n'ingwara zidasiguritse, rimwe na rimwe zica zibica zibanyarukije, kandi n'ingene bagwara benshi usanga bisa. Ni ikintu kibafata bukwi, bakaca baraba, bagata ubwenge, bahagira ibibazo vyo guhemba, hanyuma mu nyuma hari abaca banyaruka gupfa, hakaba n'abandi bapfa haciye iminsi. Kumbure ndiko nkoresha rya jambo nanse, uyu aracagwaye ntituzi ivyuko bizoheza, ntitumushire muri uwo mugwi, mugabo ari muri uwo mugwi w'abantu bafatwa ukuntu gutangaje, bafatwa bukwi na bukwi, bakaca bata ubwenge, bagira ibibazo vyo guhema, bamwe muri bo bikaba vyarabahitanye, kandi ivyo bigashika mu bihe vya politike kanaka. Aho niho numva ko hari ikibazo. Muri ico gihe rero bica bihinduka ibitwerekeye twese, iyo ari impfu zitumvikana kandi kenshi zitanasigurwa. Yavuzemwo ivyashikiye umushikiranganji Simoni Nyandwi muri 2025, yari umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, yava mu mugambwe CNDD-FDD, yari umuntu akundwa cane, yanakundwa n'umukuru w'igihugu w'ico gihe Domitiyano Ndayizeye. Yoba yanamubwira ati yaba ari jewe navyigirira, niwe wokwitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu kw'izina ry'umugambwe wanyu, niwe mushinga ntaye igihugu gifise ava muri uwo mugambwe. Ingene rero yariko arakora ibintu vyoba bitanezera abarongoye umugambwe wiwe, havuzwe vyinshi sinza kubigarukako, mugabe icaciye kiba nuko uyu mushikiranganji nawe nyene yafashwe nk'uko bukumbi umugoroba, hanyuma bamutwara ku bitaro mu gatondo aba yapfuye. Icamwishe ntikigeze gisigurwa. Haba hariho ingwara abantu basanganywe, arizo kenshi zica zishimikizwa nk'izo za diabete canke hypertension, mugabo abantu bariko baravuga uko ibintu vyagenze, aho hantu hakumvikana ko hariho ikindi kintu cabaye kitariko kiravugwa. Hanyuma ivyashikiye ejo bundi Perezida Nkurunziza muri 2020 navyo ni nk'uko umuntu abantu baheruka yarakomeye bakabona afashwe bukumbi, yinjiye mu bitaro itariki ku munsi wa gatandatu ku mugoroba itariki 8, hanyuma akaraba itariki 9 bakavuga ko umengo yanakomeye, akanandikira abantu mu matelefone, sinzi ko yabavugishije, ariko mu gatondo ka kare bukeye ku wa mbere umuntu ngo aracikanye bukwi na bukwi. Mu nyuma twabwirwa ko umutima wahagaze. Nta numwe arigera atubwira ati yinjiye ibitaro agwaye ingwara iyi, batubwira gusa ngo umutima wiwe warahagaze. None acinjira yari afise ikibazo c'umutima canke vyari ibindi? Wavyumva naho nyene ukumva cari ikibazo kijanye n'ivyo guhema nk'uko nyene. Bamwe bakagira bati n'icamunyarukije nuko yakuye ku zuru, ico camufasha guhema ku zuru no ku munwa, hanyuma akaja mu kwihagarika mu cumba iruhande, bakaza bumva aguye bukwi na bukwi muri ico cumba kubera ko yaciye abura impwemu. Rero ntituzi vy'ukuri icamwishe nticavuzwe. Ibitanguye kuvuga ubu n'ibindi, murazi vyabaye mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, ko havuzwe bikomeye, nawe nyene akaba mubagiriza ko amakuru afishe ariko atohoza ko arayavuga ko umukuru w'igihugu yishwe n'uburozi, ko Perezida Nkurunziza yishwe n'uburozi, yishwe n'ishano. Murazi ko havuzwe n'umurozi yoba atanga iryo shano. Uwo murozi ntanatwagwe mu butungane ngo abazwe, kandi iyo ariko yagirizwa ko Bunyoni nawe ariko amurondera ngo amufashe kumwicira Ndayishimiye, ariko bigatangaza ingene bafata umuntu yariko arondera umurozi nawe yobikoze we watari bufatwe, ahubwo tukabona uwo bavuga anakingirwa ku buryo budasanzwe. Tukanibaza ingene uwo muntu yoba anashikira abakuru b'ibihugu, yashikira Nkurunziza gute, yoba yashikira Ndayishimiye gute,
bo bafise ibyo bazinanyemwo, hariho igipfungu kinini, ariko abantu baguma bavuga cyane ibintu bijanye n'uburozi mu gihugu. Vyashika no kuri uyu mugwayi ariko aravugwa muri uyu mwanya, amakuru dufise ntashaka kuza gushimikako cyane, muze kumbabarira, urwikekwe rujanye n'ivyo vy'uburozi arimwo rwose, aho usanga ibintu bigera ku rugero n'abategetsi bakomeye bankigwa kuja kumuraba. Murumva ko ivyo bintu bitaba bisanzwe, aho nk'umukuru w'umugambi uri ku butegetsi agwarira mu gihugu, ambasaderi, umuntu aserukira ico gihugu, aserukira Uburundi muri ico gihugu, ugasanga nawe nyene yabwiwe ati wewe ntidukeneye kuza kwegera umugwayi, kubera ko ubucuti ufitaniye n'abandi bahambaye cane buduteye amakenga muri bino bintu. Aho nsa n'uwududuriye ko naho ntabivuze. Rero ivyo bintu birateye amakenga mu gihugu, kumva ku mutwe w'igihugu ibintu bimeze gutyo. Reveriyano Ndikuriyo ivyo bikaba bimufashe mu mwanya nawe nyene wa politiki ukomeye cane, ni ukuvuga ni mu mwanya arangije ikiringo ciwe co kurongora umugambwe CNDD-FDD, hakaba hariko havugwa ivyo kumusubiriza, nawe yoba ataranashigikiye cane, ntavyo nzi, nguvuze ntiyoba, ndavyemeje, ejo ntihagire uwuzoshirako ivyo ntavuze. Hanyuma hakaba kandi ikibazo gikomeye c'uko mu myaka 2 hazoba hari amatora y'umukuru w'igihugu, kandi buriya urongoye umugambi uri ku butegetsi arafise ijambo rikomeye ku bijanye no gutora umukandida w'uwo mugambwe. Ijambo ryiwe naryo riba rikomeye. Ntawuzi ko abatwara uyu munsi batashobora kuba babona nk'uwo muntu ko yoba intambamyi, ntavyo tuzi, canke ko we nyene atoba yashaka kuzokwitoza, navyo ntavyo tuzi. Vyose biri mu bibazo umuntu ashobora kwibaza, kuko mu bantu ho usanga havugwamwo vyinshi. Rero ibintu bibaye mu mwanya nk'uyo